bibanitse neza cyane ku munsi w'ejo ndabiraramwe hari akosha bomuru Joseph Fusa n'umwana mubi sawa kabisa Joseph Fusa akoresha imyimenyerezo y'imana makuru pe arono we nimba nta kibazo nizere ibyo yubatse nibiki man equipe zose zatangwe kuri journée ya mbere muri Primus equipe zose zatangwe entraînement zabwiye farate muze muri abantu ndabesha Olympique Stars ivango ku munsi wa mbere yarabahamagaye ati muze Vitaro yarabahamagaye na Kayanza yarabahamagaye Kanze imagine na Kanze kabahamagaye ariko we kuri bombe ukacugira ngo wawikro dirend yo jedi yes ngivyo rero equipe yitwa Garage Express mwabagabo mwe yego ni equipe isa nitekereje cyane ariko ndabasabesha moya managuza ku munsi uzozana n'undi muri uturo ejo uzozana n'undi muri uturo ejo waryohe uzoce kware nine uzana muri uturo imbe iracari nyinshi uravugisha kuri se cyane ndashaka ako we umuntu azozana nk'ibido tumuramutse Arsenal hari kuri Resto Fangasi kukanga ari kutwereka mbuyamba nakureke natwe Arteta turamwe ngenda namwemera cyane imyaka 3 wa kabiri muri Premier akibatse ndakuramutse Elma Resto Fangasi ndamukiza umusore ngaho bitwa Cedric mu Barcelona akorera umuvandimwe Elma canke Norma yitwa Elma amutazira no mfana Arsenal anakasi hari n'uwitwa Norma rewe no mu Barcelona akorera Arsenal nawe no Arsenal gusafana Barcelona muri Spain arakubwira ati nk'ubu wo mitishije mu Barcelona Arsenal no cafana Barcelona barashaka ku balance byishimo ibyo bataboneye hano babibonere hariya barakubesha Garage Express uyu munsi staff dirigeant bategura inama yo kuganira kugira ngo bige bamenye ninde mugabo akwiye guhagarara kuri touchline nk'umumenyereza nimero ya mbere gushika kuri umwanya batararonka ariko ntibivuze ko equipe itari kiritegura muvandimwe ngo yamaze kumumanuka ntaranamuvuga mwabana uriya mugabo mubona kuri screen yitwa Pascal byari bimaze iminsi bihwihwishwa iyi ndwi ishobora kuza guhera ari mu ntara ya Gitega yego agiye kushira umukono ku masezerano yo gumenyereza equipe yitwa Garage Express yego Garage Express irikira kora imyimenyerezo iri kirategurwa n'umugabo yitwa Mubaya yabafashije kuduga mu cicaro ca mbere atsinze equipe ya Buja City muri match de barrage ariko arayitegura bakavuga ngo ubuhinga bwiwe turabuzi turanabwemera ariko license ntimwemerera kwitwa umumenyereza nimero ya mbere muri equipe muri Premier Division hano naho bakavuga ngo equipe yitwa Garage Express twagiye turahura inshuro nyinshi imyaka nk'ibiri canke 3 ikurikirana n'umugabo yitwa Pascal ari adversaire wacu genda aratugora mu bihe bitari byoroshe twari turimwo gushika ubwo biyumviriye gukorana nawe baramwegera ahaherereye mu ntara ya Bubanza yahoze ari Bubanza nako ayibesheye bati ingo dukorane uze utubere umumenyereza ubu nambi takiri Bubanza ninde ubu si Bubanza ariko ko vyomera kose ubu David Bujumbura cyane gisaka abezereza cyane kabisa aya mu kirombo cy'ubanza banamanya Bujumbura basigaye yambara gaseminari Pascal rero n'igifungo cyanyuma y'igifungo je barakanze kaka seminari kuva cyancinjira muri PJ nije mu mbere yambara gaseminari sawa kabisa muga nta seminari nizemo by the way nize mu mashira pagana Bwana Papa Alba Pascal baravuga ko indwi dukurikira ishobora kuza gutangura ahagaze mu kibanza cy'umugabo agomba kumenyereza equipe yitwa Garage Express mu cicaro Chambere Mubaya na Pascal baramutse bafadekanije Mubaya yigeze kubamenyeza amagwi nka za Flambeau de l'Est d'ailleurs Flambeau du Centre si wayidugije Mubaya niwe yadugije Flambeau du Centre yagiye aduza ama equipe menshi agiye atandukanye yongeye ko equipe yitwa Garage agiye gukorana n'umugabo novuga ngo afite experience yo kuba yamenyereje ama equipe akomeye ngaha kujya muri Congo kongera ko equipe yitwa New Force Academy mwakoze yabuzitike gato yo kuba yoduga muri Premier Division ari we bari kumwe hari ico twokwitega muri equipe ya Garage Express na cyane kuri recruitment bakoze bashingiye cyane ku bana bayo yari ifise bagiye baraca muri za musonga ati za Olympique Stars babwira ngo ko murabi wacu garuka hano muze gufasha equipe yanyu yabareze yabaramuye niki umuntu yo kwitega kuri Garage Express bivuye mu cambere niki umuntu yo yitega ko muri rusangi tuyifurize ko iduze ubutakimanuka Papa nibyo twatigize imisi tubona ibyo yarokrese ibyo byose yazana muvandimwe nahingiye kuvuga ngo kambaranga se yagiye kambaranga yibera makamba ricara tekanye sanze yicaye muhira kambaranga aracaye muri kizuka mwana
urumva bicaye kabisa ari kumwe na Kizuku no mwaka kontra yaraheze ariko hari amahirwe menshi ko gukorana bizova bigorana mu mwaka weze ntibabanye neza hari neza utuntu twanivute ni kuvute mu mwaka weze ntibabanye neza iyi ekipe rero umenye ngo igiye kuba iyi ekipe ya gatatu yo mu ntara ya Gitega zo zirahura n'imwe muri ziriya yitwa derby attention igomba kugwanira igomba kuraba ingene ikonvenka abanyagitega namba harabo namba hari cizokora kuri bari wumve ngo ugomba guhura nabo bagukuye ko umwaguhuye ko atandatu uwundi atandatu bigushira mu bindi biharuro aho ndiko ndavuga ku bukeba bw'igisagara hanyuma tucetuje no ku zindi niveau y'amayandi ma equipe par rapport nabo eske nizihe ngo vuva na mu ciciro ca kabiri ngo bikorohere ko icambere uza gukartona canke uza kwerekana performance nziza nuko equipe jewe franchement equipe ivuye mu ciciro ca kabiri ico ndayifuriza kandi nkavuga ngo equipe yabaye successful no kitongera gukoroka DJ ku ruhande rwanje nico byo kuvuga ngo equipe ngo ndayituma igikombe byo kwituma big for se mu Burundi irabara canke se hari cimaze John Paspa ariko equipe niduga ikamentena position mu cicaro ca mbere ntikoroke bizoba bibaye successful canke bizoba bigenze neza ku ruhande rwa equipe ya Garage Express ku ruhande rwa amahigwe nivyo no munsi kintu ca mbere dushaka gutuma equipe ziduza zivuye cicaro ca kabiri nk'iza Garage Muzinga hamwe na Beige Green hawe imana nashimwe reka ndamutse abavandimwe muri Beige Green equipe ishobora kuba yararonse uyigura equipe ishobora kuba yigura se ko amakuru ntaregeranya ngo menye details zose z'uburyo equipe yaguzwe ni ibintu ngiye kurondera vuba ejo canke ejo nshobora kubizana ariko tunabwira yaguzwe turabimenya nese amakuru mfise ishobora kuba yararonse umukiriya kandi bashaka kuba barumvikanye mugabo urabizi sindabona l'officialisation y'ivyo bintu mugabo rero nako ndavuga ni imigwi ivuye mu ciciro ca kabiri ija mu ciciro ca mbere ico tuyituma si igikombe ntabwo ari big four ni menshi ariko ku bwanje Garage Express amahirwe yo gukoroka no kudakoroka arangana equipe iri sire muzaduze ni Muzinga wenyine Muzinga ni equipe yagumanye staff technique yabo presque abakinyi babo beza barabagumanye naho bamwe bagiye harimo no musatize giye muri Grenoir mugabe biragiye ko biragoye ko mukinyo muri mukinyo vuye nko muri Muzinga ankora vuye musatirize no muri Muhongomani offre za Grenoir biragoye kuzana mugabo prix de 80% abakinyi Muzinga rifise no mumenyereza na staff barabagumanye kandi bo integuro zabo zatanguye kare rero Garage Express iri mu ntara y'abanyamupira irimo Frambori Centre na Musongati naho nabonye Frambori Centre bafishije afishes biravuga ngo les dates de derby na Garage Express bayishiramo iriga ni derby nye no eti derby kuizina mugapa na mukibuka witondere derby wa muntu kuizina mugapa na mukibuka nabwira mani uyu mumenyereza bahora bafise ntuzenya uyu murasta Mobile nubu ni hari kandi amakuru mfise nuko ategerezwa kuhaga umundi mumenyereza wese azoza bazokorana uyu mumenyereza ndi yakora Rwanda yitwa Pascal bro hata be gutara umupira kuri Mubaya biragoye ko azokwana na Pascal kubera umwe ari mvango niwe yagize réussite muri projet ya Garage Express undi aja afise licence mugabo ntazi uburyo umuruho wino projet umeze ashobora kuza agomba kuba ati miniko chef bro hari nibi vyabaye kuri Paris na Ntuze uzi ikintu gusa bahuriye nibi vyabaye kuri Paris na ikintu bahuriye ko nuko bose bagomba guhabwa akazi Feruza Runa aja muri Vitaro bavuga ngo dukeneye umukozi cyafise licence ya CAF aje kumenyereza Vitaro mu nkino za CAF hanyuma nagumane na Vitaro Paris ati atajya mihura rayifise
ariko nabonye Pascal n'umugenzi wa Jean Paul Neymar natubwira arabizi canke wapi navyazi natubwire Jean Paul Neymar sinzi ko Jean Paul amenya vyikise oya pana kuva Pascal natubwire ko Pascal arakaze arinze kuba afise lisansi bien sûr umuntu niyo mudutako sibyo natubwire Jean Paul Neymar ari ikibazo ca nibaza eske Mubaya na Pascal barakorana nibagira iyo cohesion ikaba total dushaka kubona equipe nziza mugabo gituma nabwira ko je kumahi yarakoze y'amafaranga acari imbere yacu hano kwatongereza amafaranga aracari hano sivyo abantu cha nibazango gituma nabwira ko 50-50 kuri Garage Express kukaka no udakoroka ari ibi ni equipe gushikira mu tariki 20 na start Primus rigatangwa ryari 15 turi munsi y'ukwezi ya Primus rigitangure equipe nibitararanga umumenyereza nivyo no munsi wombwira ngo nivyo bari mu ntego yatangurira rimwe na championnat y'abongereza sivyo bari mu nteguro nivyo mugabo no munsi tova ngo integuro za Garage Express zimeze gute mu gihe batararonka n'umumenyereza ni equipe turi kubona rukritema yarokrise gute nivyo izo equipe zikunda kuzana amatara nkuko za Tel Aviv zatuzanya amatara abenshi mubo bari nkuzo nkuko abenshi mubo bari kumva ngo barabagumanye mugabo nimbuno munsi equipe itarubaka staff technique ngo babone je nakujya nibande tuzoga ninde umunyeriza wa mbere wa kabiri nabandi bose ubwo ino equipe twita ko vyinshi hari nguvu rero Garage Express no munsi shira gusaba kuko bro Primus League Burundi nta saba kinini integuro nico tumaze kubona muri Primus League Burundi warategura twa Primus League warategura mva ngo uragera kuvyo wifuza kugirako rero Garage Express iri mu migwiri arotara kushikuno mwanya mu migwi ya 12 mu kwitegura nijo na BG Gwin iri ngaho magana munsi bro utandukanye inguvu z'abantu baguze equipe bashora kugwana n'amafaranga yabo bakayashira mu gurika equipe maintain magana munsi Garage nimba itigeze ihindura uburongozi ntibashobora ne equipe yabo bakuru ariko no munsi kabigeze itariki 23 tararo umumenyereza harabaye gusamara muri equipe ya Garage Express kuko baduze icicaro ca mbere avuye mu cicaro ca kabiri bazi neza ko umumenyereza bafise atemerewe kugira iki kuja kuyimeza mu cicaro ca mbere icari gukorwa cihutirwa ni bande bamenyereza bari ku isoko bahuye n'uburyo dufise muri projet zacu bafise urusha kumenyeza Primus League Burundi nico kintu ca mbere Garage Express bari kugira iki bari ko nashaka n'imbere n'inyuma yuko babonye baronse novuga ngo uburenganzira bwo gukina barrage mumenyereza bari kumwe ni Nahimana Hussein Welo muri 2e division abashikanye hawajya novuga ngo equipe arayireka byaravuze ko arayireka aragenda no umusore arusha nako nuyu arusha Mohamed ngo sitari muri mu ariko ndagaruka kuti abagabo barondewe ni batatu arusha Mohamed uyu Pascal na Mubaya basanga ushobora kuboneka direct maze kubafasha ni Mubaya kuko Pascal ntiyarari hafi arusha Mohamed nawe yari mu bibazo na equipe yitwa Ngozi City bicaye bangombwa ko bafata umwanzuro wo kwakira Mubaya aranabafasha birakunda arayiduza ariko still kwera ko arusha Mohamed ari ibintu vyiwe n'ubundi bitaraba clear bahitamwo kuvuga ngo ko nubundi yarari mu bagabo twifuza ari kuri shortlist reka duhitemwo Pascal rero tugirana ibiganiro vya mbere twumve ko yoza hano bivuze ngo afise ivyo yabasavye bagomba kuza kwiga ku uyu mugoroba hanyuma bamuhinyishura nyuma ati yes turakorana canke ivyo wadusavye ntitwobironka ikibazo rero ikibazo sukuganira ibiharuro Michel Zamina bigarutse Primus League Burundi yuteguye uragera receipt muga iyo utevye mu gutegura naho ushora kwisangura down rero ni kibazo cyari kuba cyarakemuwe meme nimbere yuko kwezi kwindi guhera naho kwezi kwa gatandatu gwera kuko baronse umwanya ukwiye no munsi il y a 2 mois equipe ya Garage Express izi kwizokina Primus League Burundi kuki batihuta ikibazo cyo kondera umumenyereza wa mbere Primus League Burundi imigwi ikunda gufira hehe imigwi myinshi fa niya migwi gura abakinyi itaramenya umumenyereza bazokoresha bamara kuzana umumenyereza akaba afise abakinyi biwe bavuga ngo na plan n'ivyo ngomba gukina ugasanga equipe igiye muri gahunda zo kuvuga ngo wewe koresha abakinyi ufise twaguhaye umumenyereza ati muzokwasima ibizokurikira ego equipe ikagwa muri esheke kubera ivyo mugagenda urabe imigwi yose yageze kuri 6 yafise umumenyereza wa projet
sinduta kuri sigize za muzinga no kuko hariho uburero bwinshi bw'imigwi yaduganye n'abamenyereza babo ikabagumana baguma batawuriza projet bakagira iki bakaresisa Monzo Sugar mu isi ya mbere kumwe na Innocent Kambaranga yari equipe imeze neza cyane Rware Vision gituma itakoroze nigeze zindura staff technique sivyo ariko imigwi itigeze stabilité muri staff technique ni imigwi itigeze irama muri nda muri première division Ngozi City akajagari bagize muri fin de saison iyo bakagira muri début de saison ina equipe iri gukoroka iba yaragiye pe ariko ko bagize stabilité muri staff technique yabo bagumana na Rusha Mohamed equipe de réussite yegeranye uburyo bwo kuguma première division ibugwiza baza kuba mu kajagari ko kwirukana umumenyereza no kumudestabiliza baramaze ko baronka itike guma muri première division rene ino Garage Express nimba tugeze tariki 23 batazi ninde tuzokora nk'umumenyereza mukuru ibi nivyo bituma mvuga ngo uno munsi Garage Express ndaya mega 50 kwijana yo kugomprome yo kureza muri Primus League nkayo ane mega 50 kwijana yo gukoroka muri saison iza mugi ubwo bita mu baya bafise na Pascal vyogora ko bakora na equipe twebona ikoroka kandi ko sinashira kuri mubaya cyangwa kuri Pascal nonishikira ku burongozi bwa Garage Express bwatevye mu neguzo zabo ya ngivyo nguki Gitega bariko bagerageza kuraba ko bo kubaka imigwi novuga ngo ushika kuri 3 ikomeye imeze neza cyane